Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu n'umwanya w'amakuru twabateguriye muri uyu mugoroba w'ikigenekerezo ry'indwi ukwezi kw'icumi 2025, aho tugiye kugaruka ku makuru menshi yagiye atandukanye havugwa cane menyesha amakuru no ku mbuga ngurukana bumenyi. Tukaza kugaruka rero mu gisata ca politike, ic'ubutungane, agateka kazina muntu hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye. Ntucikwe, turabakengurukiye cane ko mudahwema kutwereka ko mukurikira ibiganiro tubashikiriza kuri imbonesha kure ya Hejuru TV, kandi mbasaba kugira ngo muvyo mukora vyose muje mwibuka kubisangiza bagenzanyu kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. Bityo rero vyonda kuri subscribe canke s'abone niba ukoresha YouTube y'igifaransa, ifyonza ko rero ucuronka amakuru hamwe n'ibiganiro tubashikiriza iminsi yose kandi ukabibona uri mu bambere. Muri uyu mwanya rero mutwemerere tugaruke kuri General Alain Guillaume Bunyoni afungiwe mw'ibohero rikuru rya Gitega. Murazi ko yoba yarakatiwe umunyoro wo gufungwa ubuzima bwiwe bwose nyuma y'urubanza rwa politike. Rero Alain Guillaume Bunyoni yoba yaragize hakaba haravuzwemo amabanga akomeye cane, ariko rero aho ibintu bigeze nuko amagara yiwe abangamiwe ni nyuma y'ugutabarizwa n'abarimwo Pacifique Nahazwe n'abandi bajejwe agateka kazina muntu bavuga ko amagara ya Alain Guillaume Bunyoni atifashe neza kandi ageramiwe aho afungiwe mu ibohero rya Gitega. Amakuru rero ahari nuko Alain Guillaume Bunyoni yoba afise ibimenyetso vy'uburwayi ubwo mu mutwe, kuko kuva yinjira ibohero akaba afungiye mu kazu ka wenyene aho ata muntu n'umwe ashobora kumubona canke ngo avugane kiretse n'umuryango wiwe. Witwa Pierre Claver Mbonimpa arongoye ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu n'akabanyorora PRODH niwe abitangaza, ariko rero nk'uko RPA ku munsi w'ejo yoba yarabitangaje ngo Pierre Claver Mbonimpa umutama rero yamenyesha ko General Alain Guillaume Bunyoni atangiye kugaragaza ibimenyetso vy'ihungabana. Akaba asaba umukuru w'igihugu rero kugira ngo ico akoze mu maguru masha kugira ntasige ubuzima, ariko rero bamwe bakaba babifashe nko gutwenza kuko Alain Guillaume Bunyoni yoba yarapfunzwe na General Neva mu rwego rwo kumwikiza nyuma y'uko muri 2022 amwagirije ko ashaka kumutera kudeta akamuvana ku butegetsi. Sivyo gusa rero mu gitondo cyo kuri uyu munsi Pacifique Nahazwe nawe yagize ico ashikiriza kuri iki kibazo gikomeye cane, kuko Alain Guillaume Bunyoni yononekaye mu mutwe. Pacifique Nahazwe ku rubuga rwiwe rwa Facebook akaba yanditse agira ati amagara ya General Bunyoni ageze habi cane, arashobora kuba amaze kononekara mu mutwe. Akaba yatanguye agira ati twaheruka kubaha amakuru avuga ko amagara ya Bunyoni yifashe nabi yari mu ibohero rikuru rya Gitega, aho abiwe bamenyesha ko atakivuga kandi atakibona neza. Radio RPA rero nkuko twabibabwiye yarayitangaje inkuru ko amagara yo mu mutwe ya General Alain Guillaume Bunyoni yifashe nabi cane, ngo bigeze aho Bunyoni bagiye kumuraba mu cumba afungiyemwo bamubura bagasanga anyegeye munsi y'igitanda. RPA rero ya radio ya Bob Rugurika ikemeza ko Bunyoni atakivuga, n'umuganga rero ngo yashoboye kumupima ngo nawe aremeza ko Bunyoni ageze habi cane mu bijanye n'amagara yo mu mutwe canke détresse psychologique, ariko kandi gakaba ari muri choc profond. Intumbero rero yo kugira umusazi Alain Guillaume Bunyoni ngo niyo yoba ihari. Mutama Petero Claver Mbonimpa arongoye ya PRODH yibukije ko uburyo Bunyoni yafunzwemwo canke isolema total bunyuranye n'uburenganzira bw'umunyororo. Mbonimpa rero akaba asaba ko uburenganzira bwa Bunyoni mu munyororo bwubahirizwa. Bunyoni rero akaba yarahagaritswe muri ndamukiza 2023 hafungiwe ndetse ntarekuriwe no kubona n'abandi banyororo. Akaba afise icumba yisangije ataho ahuri n'abandi, hujejwe guteka imfungurwa ziwe rero ntibigira babonana, azizanirwa n'abapolisi bamucunze canke umukuru w'ibohero. Bunyoni ngo ntarekuriwe kugurura n'umuryango w'icumba afungiyemwo, nta n'imfunguruzo afise, niko umukenyezi wiwe n'umwana wiwe barekuriwe kumuraba kabiri mu ndwi, ariko rero ntibarekuriwe no kumuvugisha mw'ibanga, ngo ategerezwa kuba hari abapolisi bumviriza ivyo bayaga. Ikena ry'igitoro noneho ryaje kuvyunyura, ubu abiwe bamugenda kabiri mu kwezi.
izi ngingo rero Alain Guillaume Bunyoni yoba yarafatiwe ngo nizigenewe kumusarisha ngo Varisito Ndayishimiye ngo arafise umugambi w'uko Alain Guillaume Bunyoni atorekurwa dore ruko rero n'urubanza rwiwe rwoba rwaraheze Alain Guillaume Bunyoni bamuciriye umunyororo wo guherayo ariko rero muri 2020 Varisito Ndayishimiye n'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni babwira abarundi ko bazanye leta mvyeyi kandi nsenze aho bigeze rero na shetani ngararaba ivyo leta ya Varisito Ndayishimiye iriko irakora ngikumirwa niko Pacifique Ninahazwe yoba ashikiriza. Alain Guillaume Bunyoni mu bihe bigiye bitandukanye yoba yarumvikanye hariko arasaba ko yorekurwa kuko hasanzwe afise ingwara y'igisukari canke ya diabete noneho rero n'amagara yiwe yo mu mutwe murumviriza ko atangiye kumera nabi cane aho ihungabana rishobora kuba ryamumerera nabi aho ari mu munyororo mwibohero rikuru rya Gitega abantu benshi rero bakaba bavuga ko naho yoba yarahemukiye abarundi Alain Guillaume Bunyoni ngategerezwa kubahirizwa agateka kiwe ngo bikaba vyofasha abantu bagiye batandukanye banifuza n'ubutungane ariko kandi nubwo ivyo byoba bimeze gute Alain Guillaume Bunyoni nawe akaguma afatwa neza. Kwigerekezo rero rya 2026 kwezi kw'icenda Pacifique Ninahazwe yavuze ko ari abagabo batatu batangaje mu gihugu harimo Chris Ndikumana Bunyoni hamwe na Agathon Rwasa igihe cyose rero bishitse bakandika ngo ku bantu batatu tuhejeje kubabwira Pacifique Ninahazwe avuga ko inkuru zabo zirabwa ku rugero rudasanzwe kandi zivugisha benshi ngo ni murabe namwe ubwo araciye indwi irenga twanditse ku gikorane Chris Ndikumana yakorewe Ottawa muri Canada inkuru rero ngo yoba yararabwa inshuro zirenga umuriyoni abashize ko akamenyetso ko bakunze iyo nkuru ni hafi 220 iyo nkuru ikaba yararonse commentaire 2559 subwa mbere bibaye gutyo gihe cyose mwanditse inkuru yiwe niyo ija iba nkuru nyamukuru mu bimenyesha makuru bitandukanye hamwe no ku mbuga ngurukana ubumenyi. Ikindi rero inkuru ivuga ku magara ya General Alain Guillaume Bunyoni yuko abangamiwe cyane icyo gihe ari mazeho iminsi 3 ko yagiyeho ku itariki ya 2023 ukwezi kw'icenda 2025 bivuga ko ku magara ya Bunyoni abangamiwe iyo nkuru yarabwe n'abarenga 600 aberekanye ko bayikunze rero ni hafi 8,000 nayo rero bayikoze ku commentaire bakaba barenga 1000 inkuru yose rero bandika kuri Bunyoni nayo nyene y'Amerika iri mu zisomwa cyane nawe rero abantu babaza kenshi amakuru yiwe bayabaza Pacifique Ninahazwe. Inkuru rero ivuga ingene umutekano wa Agathon Rwasa ubangamiye nayo iramaze iminsi ariko ico gihe yari imaze umunsi umwe nayo ikaba yari imaze kurabwa inshuro zirenga 600 yakunzwe n'abarenga 9,000 yaronse commentaire zirenga 1000 n'inkuru rero banditse kuri Agathon Rwasa nayo nyene yamiragwe cane kandi nawe nyene arafise abamubaza Pacifique Ninahazwe kenshi. Ibi rero ngo harimo icigwa Chris Ndikumana biraboneka ko hari abarundi bamufata nk'itunga ku gihugu benshi bakavuga ko bakunda ukuntu aci bugufi mu gihe abantu bamenyereye abitwa abakozi b'Imana bukunze kwiyama pete no kwishira hejuru kumbura ikindi bamukundira no kuba aja kure ya politike mu gihe nko mu madini y'abaporoti yabonekamwe cyane cyane ababoneka nk'abashaka kwitonesha igihe Alain Guillaume Bunyoni rero afungwa yashize ko ivyananiranye byose mu butegetsi bwa Ndayishimiye harimo igitoro ifumbire isukari ibinyobwa vya Bralirwa hamwe n'ibindi byose byabuze byashizwe ku gatwe ka Alain Guillaume Bunyoni aho akuriwe rero agafungwa ibintu byarateye biyangara Bunyoni yakuwe idolari rivunja 4,000 none ubu ryageze ku 8,000 y'amarundi Ndayishimiye rero avuga ko Bunyoni ari we yanyegeje amafaranga yose mbere amafaranga akabagirirwa ibipapuro kugira abamuhane none ubu n'amashasha yakozwe yateye abura rwose kunyuruza abantu rero vyahora bishirwa kuri Bunyoni none rero ngakuwe vyarunyutse cane rero bamushireho icaco kugerageza kwiba umupfumu wa Ndayishimiye mbere Bunyoni akerekana ko ari we yariko ararondera ukuri ku rupfu rwa President Nkurunziza Ndayishimiye yaratakaje rwose icizere mu CNDD-FDD aho bigeze Ndayishimiye niwe ahombera mu ifungwa rya Bunyoni biri no mu vyatumye CNDD-FDD bategekwa gutora ku mugaragaro amatora ya Ruheshi 2025 garuka zavyo rero nuko Bunyoni ashobora no kwicirwa mu nyororo kubera Ndayishimiye atinya ko CNDD-FDD bohava bamuja inyuma. Agathon Rwasa rero ntako
Ndayishimiye atagize ngo amwibagize, yamwatse umugambwe, yashizeho amategeko amukumira mu matora, yamurenganije mu kumwankira kwitoza mu bashinga amateka, ariko asanga Rwasa aguma afise amukurikira abatari bake. Iki naco rero kiri mu bishobora gutuma Rwasa afungwa canke yicwa imbere ya 2027. Inkuru rero zijanye na Varisito Ndayishimiye ngo ubu ntizigihurumbirwa, niko Pacifique Ninahazwe ashikiriza. Ikindi rero ngo gitangaje n'ingene inkuru zerekeye President Ndayishimiye zitera zigabanura rwose abaziraba, akijaho rero zari inkuru zirabwe cane ku rubuga rwa Pacifique Ninahazwe nk'uko ubwiwe nyene rubuga vyivugira. Ngo rero bashizeko ivyo Ndayishimiye avuze abantu baridoga gusa, wumva ngo mbeye mwa hantu twahageze gute, abandi ngo uyo muracamuta ku mwanya. Enshi cyane muri commentaire bamufata ko ari umukuru w'igihugu w'ijuju, abandi bakamwita umukomediye. Rero ni ibimenyetso bifise kinini bisubgura gukungera intwari ya President Ndayishimiye ibonwa n'abarundi bagiye batandukanye. Ni gutyo rero ivya Bunyoni vyoba vyifashe. Ni inkuru rero iriko irababaza abantu benshi bagiye batandukanye, bavuga ko agateka kiwe agakwiye kubahirizwa, dore ko ngo ibintu vyoba vyatanguye kuyangaraho arengiye mu Bunyoni yoba yatanguye kugaragaza ibimenyetso vy'ihungabana n'ubundi burwayi bw'amagara yo mu mutwe. Mu bindi rero bigiye bitandukanye, Pacifique Ninahazwe harabaza aho Rabe yoba ariwe hamwe na bagenzi be, akibaza niba bakiri bazima. Iminsi rero 36 iraheze Dieudonne Niyukuri batazira Rabe na bagenzi be bafashwe n'iperereza ry'u Burundi, niko Pacifique Ninahazwe yandika. Iminsi 36 iraheze rwego na rumwe rw'u Burundi rugize ico rushikiriza, raciye n'indwi zibiri rero umukozi w'iperereza Medare Moise atangaje mu kiganiro ca Fokodeko Rabe atigeze aza mu Burundi ko yishwe n'u Rwanda. Kuvuga rero zimwe mu mbuga ngurukana bumenyi zegereye iperereza mu Burundi zisubiramwo ayo majambo ya Medare Moise. Ayo majambo rero yatumye benshi bibaza ko Rabe na bagenzi be bashobora kuba baramaze kwicwa, nyamara nta na kimwe kivyemeza kugeza ubu. Ese bo bafiswe n'iperereza rya gisirikare? Umwe mu masoko akomeye mu iperereza ry'u Burundi SNL rivuga ko Dieudonne Niyukuri batazira Rabe na bagenzi be bafiswe n'iperereza rya gisirikare GD. Iri soko rikavuga ko muri GD bagifise amakuru menshi biteze gukura muri Rabe. Isoko rero ryatanze amakuru kuwa 28 ukwezi kw'icenda guheze mwaka turimwa 2025. Amakuru rero tanzwe n'abakomeye mu iperereza yamagoye kumenya intumbero yayo, ngo bisaba no kuyafatira umwanya wo kuyahinyanyuza, kuko isoko ryo mu iperereza rirashobora gutanga amakuru y'ukuri nk'uko rishobora no gutanga amakuru yo guhuvya abantu. Nimba Rabe na bagenzi we haribo Eliwa Nkurunziza, Venant Ndikumana, Bonaventure Nkuriyingoma na Fabrice Ribwirumutima bari mu minwe y'iperereza rya gisirikare, uwababazwa ni Colonel Jean d'Affaires Manirakiza, nafise n'uburenganzira bwo kubafunga igihe kingana gutya atabajanye muri parike, nafise n'uburenganzira bwo gufunga abasivile. Ico bashikira cose ngo coja ku gatwe kiwe, ukuri rero ngo uzoteba kumenyekane. Ngo ari ibimenyetso vya mbere vyerekana ko baciye muri documentation, kuko ngo ivyabaye mu misi ya mbere Rabe na bagenzi be bagifatwa vyerekana ko baciye mu minwe ya documentation. Telefone ya Eliwa Nkurunziza yarerekanye ko ari gucicaro c'iperereza Bujumbura, mu nyuma rero yabonetse ku biro vy'iperereza mu Cibitoke ca Rugombo. Foto rero ngo yasohowe n'abari babacunze mu ntumbero yo gusaba amafaranga imiryango, berekana rero mu kibanza camenyekane ko ari ku biro vy'iperereza mu Cibitoke. No kuvuga ko General Major Ildefonse Barurema ari we wa mbere ahiza akabazwa iyo abo bantu bari mu mategeko. Rero nta bubasha bafise bwo kubagumana igihe kingana gutya atabajanye muri parike. Hari rero abandi bamaze kunyuruzwa bazira Rabe. Imbere gato y'ifatwa rya Dieudonne Niyukuri batazira Rabe na bagenzi be n'inyuma hari abandi rero bamaze kunyuruzwa n'iperereza bakekwa ko boba baravugana na Rabe. Abo rero tumaze kumenya ni bane, harimo François Nzambimana yahoze mu gisirikare, havugwa ko yanyurujwe hagati wa 19 na 22 Myandagaro 2025. Hari Pascal Nshimirimana batazira Cardo yahoze mu gisirikare c'u Burundi, yanyurujwe ku genekerezo rya 3 ukwezi kw'icenda 2025, akuwe
aho yakorera ku bitaro Polyclinique Roi David. Hari umupolisi Benjamin Nzambimana umushoferi mu ishuri nkuru y'igipolisi rakekwa ko nawe yanyurujwe ku wa 19 ukwezi kw'icenda 2025. Audace rero ico yitungiye ni umuforoma yahoze mu gisirikare c'u Burundi, yaranyurujwe rero ku wa 21 ukwezi kw'icenda 2025 mu gihe yaravuye gusenga. Yarafatiwe rero ku kiraro ca Nyabagira agira yinjire kumutakura. Bose rero kuva bafatwa ntibarigera basubira kuboneka, nta n'urwego na rumwe rw'igihugu ruragira ico rubivuze ko. Birashoboka ko bajanywe mu iperereza rya gisirikare. Yaba CNDH yakora akazi kayo ngo niyo rero yategerezwa kunyaruka kurondera amakuru y'abantu bose, ngicaba cose boba bakekwa ko ngo barafise rero uburenganzira bwo kwisigura imbere y'ubutungane. Niko Pacifique Nahazwe yoba aheraheza iyo nkuru yiwe. Hari n'ayandi makuru menshi rero tutaza kugaruka ko cane, ariko reka duhereze kuri iyi yanditswe n'ikinyamakuru SOS Media Burundi ivuga ko rero ikiringo c'umuhinga udasanzwe wabona agateka kazina mu Burundi coba congewe. Inama rero ijejwe agateka kazina muntu muri ONU yarafashe ingingo yo kongera umwaka mu kiringo ca Fortune Gaëtan Zonga, intumwa idasanzwe ya ONU iraba agateka kazina muntu mu Burundi, ariko Gitega ikaba iguma ihagaze hahandi ngo umuhinga w'umunya Burkina Faso ntarikuriwe guhonyoza ikirenge ku butaka bw'u Burundi. Amatora yari yitezwe muri iyi ndwi Geneve, nta gitangaza yabayemwo ko ku majwi 23 yatoye ego 9 arabihakana, 15 nayo abimfa gusa. Iyo nama rero igira 60 yongeye ikiringo c'intumwa idasanzwe rero gukurikirana ibibazo by'agateka kazina muntu mu gihugu c'u Burundi. Umugambi rero ntugarukira mu guhonyanga agateka kazina muntu n'ibya politike. Iyo nteguro rero yamiriza kandi honyangwa ry'agateka kajaye n'ubutunzi, imibano n'imico kama cane uburenganzira bwo gufungura neza, kwivuza, kwiga no gukengera abantu bageramiwe. Mu kigo rero yerekanye Gaëtan Zonga yaremeje ko amatora yabaye muri 2025 atangorane yabaye mwikomeye, ariko rero akanashikiriza imyitwarire ye ku bijanye n'uko ayo matora yakumira atarimwo umuco kandi ngo yemerwe na bose. Yaraneguye rero ku rubuga rw'ibimenyeshamakuru rwagabanijwe igabanurwa ry'ibinyamakuru rero ubwoba n'iterabwoba navyo bikaba byararanze amatora. Ku bwa benshi rero mu baharanira agateka kazina muntu, kongerwa ikiringo ni ukwiruhutsa mu bakorewe amabi. Ico rero ngo ni ikimenyetso gikomeye ku bijanye no gufashanya. Niko rero bishimwa na Armel Niyongere yasurukira akati Burundi yabicije ku rubuga rwe rwa X. Yamagare rero ariko kuba maso no kudahana kubandanya kwibonekeza mu gihugu. Mu kwezi rero kwa Myandagaro guheze, amashirahamwe y'abarundi arenga 50 harimwo akati Burundi yari yandikiye urwandiko inama ijejwe agateka kazina muntu kugira ngo zotore ego. Muri iryo kete rero ryuguruye, ayo mashirahamwe rero yari yamiriza amabi abandanya akorwa, ubwicanyi ndengerabutungane, nyiruzwa ry'abantu, gufungwa gasakisaki, kuboreza igufa abantu, gushurashuza abakenyezi no kubuza uburenganzira shingiro. Abateye umukono rero kuri urwo rupapuro bibutsa ko amatora y'abashinga amateka n'ay'amakomine yo kuwa 5 Ruheshi 2025 yabaye mu cuka c'iterabwoba no gukumira abatavuga rumwe n'ubutegetsi, bituma haba amatora atagiramwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ayo mashirahamwe rero yaragabisha kandi ko ku bigwanisho biriko birahabwa imbonera kuri abagwanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD witwa inkorabara n'amashirahamwe mpuzamakungu aharanira agateka kazina muntu. Gitega rero ngirarahira ikarengwa kuko userukira Burundi Geneve Elisa Nkirabirori yamirije isekeza ryo kwigisha ibinyoma ngo ryataye igihe, akemeza gutyo murongo ugumye wa leta. Ku ruhande rwiwe rero intumwa idasanzwe yasabye indongozi z'u Burundi kugira ibiganiro bihuza bose bifatira ku kungena amakungu yiyemeje. Mwe rero bwa buraya ari nabwo bwashizeho iyo ngingo yemejwe, nako ibibera mu Burundi vyaguma bikurikiranirwa hafi ku gushika habaye amatora y'umukuru w'igihugu muri 2027. Bruxelles rero ikabisaba ko Gaëtan Zonga aronka uburenganzira bwo gushika ku butaka bw'u Burundi, igisabo kikaba ciyamirizwa na Gitega. Kiringa rero c'umuhinga wa ONU cari gukurikirana agateka kazina mu Burundi cashizweho muri Gitugutu 2021 mu nama igira ya 28 y'agateka kazina muntu, akaba
yakurikiye amatohoza ku Burundi rero yatangujwe muri 2016 kugira ngo yegeranye ihonyango ry'agateka kazina muntu ryariko riraba kuva mu ruhagarara rwo muri Rusama 2015 rwatangujwe n'ikiringo ca gatatu ciyamirizwe c'umuhisi umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. Aha rero duhereje amakuru twari twabateguriye muri uyu mugoroba. Mwe mwese mudahwema gukurikira imbonesha kure Hejuru TV mu biganiro hamwe n'ayandi makuru yose tubashikiriza. Turakengurukiye cyane ko mudahwema kubikurikira. Masabe rero kugira ngo ubisangize bagenzi banyu kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Iyi ni imbonesha kure Hejuru TV. Imana ibahezagire mubandanye gukurikira iyi mbonesha kure yacu kugira ngo muronke ibiganiro n'amakuru biba bigezweho.